amahitamo n'ay'iwanje. Nzokwemera nce mu bigeragezo, nzemera abankoze ico shaka, ariko sinzomuheba kuko ndamukunda. Ndizera ariko badashobora gupanga. Nanjye ndawukunda. Sheshwa. Ya. Ukurishira ibyo mpimbara. Basi umutima wanjye usanzwe ubizi. Ntawe ni mukobwa nkunda atari wowe. Ali, ukuri Imana yarakoze gukunda. Ari hamwe tubana nanjye. Nogwara kandi bikomeye cyane. Ariko bebe, mfise ubwoba. Ese abavyeyi bazonyemera mugaye? Shema, tushima kubwiye ko bazogukunda. Ikumi jewe. Hari benshi bagiye bampeba. Kuri ubumuga bw'iwanje. Ese nawe uzokwemera ko dushobora kubana mugaye? Ntazohavungira nk'abo bandi. Urazi deja mu kugukunda. Nari nzi gufite ingwara y'ubumuga. Urese no canta guheba ngo nikwire umugaye. Uzo nagukundiye n'ivyo bidimo. Sheri, nukuri ubu nizere ko tandukanye n'abo bandi nagiye mbona. Sheri mpambabarije umutima. Mfise agahinda ku mutima. Ari hamwe no usanga Imana ikundemeye kugira ngo uze unduhure. Byari ibintu binezereye cyane. Sheri naje mbere kugira ashobore kuguhanagura amarira bakuricije. Sinashobora kugutera. Ali, uzi niyo ufashe ku mukiganza. Neza neza numva nitugira mu bicu. Kumva urukundo rusonga. Mana we, warakoze kundemera Ali. Urumwe mu bakobwa bashika ku mutima wanje. Nkumva isoko ritemba ry'umunezero bebe. Sibaratenze ku madamu mbwira. Zakweli. Sheri basubira ufate kandi neza. Sheri, nukuri ndagukunda cyane. Ndametse daye mubiri we ngaha. Aje bose niwe ngaha nyene akazi bashe. Ashe ngira kagabanutse no ashe ni hatari no bugesera. We bigenda gute none? Jenny sawa. Agataye gusambana kavuma kaduga buke. No guca. Urana busubira nyongere duhere duke. No gucuraba rero rega majama make yuri kurakora umugambi. Uraraba ko ivyo bintu amafaranga ushaka kongeramo. Uzosubana imbere nk'ahantu toye credit bizokunda ko wishura ijyangurane watoye n'inyungu yabo kugira nawe usigarana inyungu. Oya jambo nari ko biragenda neza. Ako gakobwa kacu yaza gafinyi kako. Mpanda kabwira ngo kankurikire mu isoko ndakigisha kutandaza. Akaca ndahira ngo mama ngo kango je byoye ngo washe gose umugabane wanje. Ngo je n'amashuri gusa. Ashe mukuri ujya mukobwa wacu arita. Nangwa bugishure najyo ningira kamaro. Yego. Ningira kamaro. Reka banze yige abinonosore igeze akaminuza. Amafaranga yo kumurihira ariho. Nta ngorane na zimwe zihari. Icyo cyo nashe ntazoshigikira. Kuzobona azanye abantu mu runo ruko. Aheza amashuri. Ashe reka yige. Uraza umwana wawe ubonye ariko arengana hariya n'amavewiti y'akazi kuntu biguha agaciro. Yego.
Naganiri. Kandi sawa. Sawa, urameze neza. Yego. Sawa. Mbega waruryamye. Niko ndasoma hari ibintu biriho barungitswe muri groupe. Nizo niko ndaraba zo kwishuri. Umukobwa wase. Yatanguye kumufata. Ni sawa. Biragenda. Cyane mwana uzutera imbere urabona ko ngaha atacubuze ntaco wifuza ngo ubure uravyumva so wawe akoroka ijoro aronderera mwebwe cyane cyane wewe usigaye ngaha uravyumva ni ukwiga cyane ugaca ubwenge ugatera imbere ko murazi ko ngerageza ego utazomara amaza nako ntagira niwe ndonderera niwe novuga kaho ndose ngoma ntekereza wewe wige za kaminuza uce za master ego mbere na za doctora zose ashireko uracari muto uje mu ishuri wige unonosore buryo bwiza bw'umukobwa ahanini hari aho buhagarara ku mashuri erega sahanini gusa ahubwo nyine buhagarara ku mashuri ego bazopanziga ndacari muto kandi urazi kondo nk'amanota meza ntaco buza ntabandanya ku ishuri n'indi mwiza cyane basha nza gushimira nutse ko wabaye wa mbere canke wa kabiri nzohugurira Android nzohugurira uyitagatiye zido mwayinyire ni muzoyiba wowe ubusuku mugurira Android gusa tuzomugurira tablet amaco tumuha n'imashini bita ngo laptop wabitoye cyo cananiye mana yanje nico nyene nimba laptop nyene nashirimo ingufu umukobwa wanje mama sabwe kuri cyo yikinzanye ngaha n'umwe mukoranye kwira sinkunda kuranka kanya mwese muri kumwe uyu bishasha Ndabira yuko narase umusheshe Nasire ndi zundi muko ashise ni vere kari babandi tuje tumba barutura baziranutse byo wirigura afemera ni vere karabo abahungu babo ashise nawe zo muko wabo bantu none kimwe papa arankunda cyane kandi nanje ndamukunda oya ibyo twabyumvise ahubwo ni umuhungu wa Vanilla tubwire ati umuhungu wa kanaka kugeze turahura urabona ukuntu urwo rwacu rumeze zo turahura twese byuko bavuga ati iyi miryango yaratoranye bikwiranye kuko bavuga ngo abatanganya amaboko ndahana bwakeye oya papa gusa sinzi umuryango avamo gusa mbona kacabaye si kese y'isura ni kese y'uburyo muhiri waho mwana wakuze ubaho neza tugomba no mu rugo uzoje kubaho neza wewe urazi mu gitondo unywera amata niwaja kwa twaduhungu gashaka mu gitondo batazi ico bita umushushu cyane mama kimwe matu ameze neza tuzizere bizogenda neza none ndakwizeye Jema tabeshi novuko twondera ubwo buhimbuza na ni mama tuganire ndamubatse papa wiwe kuko beshi turazinanye duhurira mu manama atandukanye mu ma business menshi turazine cyane nta kibazo nzomutsa musigare rero urakoze cyane sawa ibyigwa bandanye usoma mwana utera imbere kandi turagukunda ego wanje basha ukuri jeno ndabira ko jeno ncungiye ko niwasigaye yavira matanzania umukwe oya ariko wewe wirigura hokora yazo ngo ndako jenda bize noneho arita jenda muze ko ari mwiza ataza kuzana umuhungu mwiza ibyo none bitereko ahubwo gusa twe turanezerewe agira gende dusokora ego duhererezi bijyange zikorane ndakora bitoreye byukuri umuhungu w'akarorero ego ubwo imodoka yiwe azone nimba bazoziparika nimba azozafisa abamuherekeje eka ntizizoburaho ziparika dufise hanini ubu rero tugeze ku marenjiro yavuye kw'iruzere none anita wewe ubona yatumara amaje bajya bose ntibari ko bubatse neza eka ndaremye ega bajya n'abakobwa banje narabirereye kandi namukurera kandi bajya burya isese riva gucura
hanze rega kabasi. Ngomuda mu diaspora mama. Nini mama ndio kwa mo. Ngomuda kabisa ngomuda ngire neza mama yangu. Urofa kabisa nga. Ngomuda no. Hano bukuni. Ngomuda. Kabisa ibintu wapi je sindabikunda. Ega umeruka kera nara mu diaspora ubundi mu diaspora. Akwira mu diaspora cyo ndakunda. Ngomuda. Sawa ni muzasika ndihobere. Erega ndabizi ko tutora diaspora. Koma. Ariko umvuze tuvugane kwanza hari ndumvuze tuvugane kwanza kintu kimwe. None ndikunda kutwengera none nimeze kuntu ukunda babaye. Ndabaye. Ndi umusore ameze neza. Ndi umusore atuje mugabo ukuntu ufata wewe. Ukuntu ufata wewe Arida. Nugomba kuma gaciro mu diaspora. Arida. Oui. Do you understand? Twenda kumva. Niki kintu bambuze niye defo office kuri wewe? Niye defo office Arida. Ndabaneza mu maso. Ndikuru meze neza. Ya, magaze neza. Mugabo nugomba kumbona sinzi impamvu. Kabasa nta defofise kandi nta defofise nico cyo gufatirana amahigwe. Ya. Kandi uri umwana mwiza na mwana bikubaye. Ndakaboga reka twenze igitoro kiboneka mu Burundi. Kandi aje n'amakuru arufise. Kabasa nako nayifise ariko nyambo uri kuzana byandi bya kera by'inkundo. Aho ni turi kumena. Unaanza. Kabarisa ija bintu by'inkundo none ukagira je ngo twomageze je bigakunda. Nta kindondere watarukundo. Kuva tukicigana mu mwaka w'13 tukupropose ati ndagukunda kugeza n'ubu nunda cyagukunda mugano ugomba kunyemera cyane ni kubera ko maze imisi we Kabasa je gukundana n'ubu ndasuye kuvuga nzokunda Kabasa je ndasumukunzi ndasumushe ngo mfise umukunzi ndafise umuseni wowe je kintu kinangaza kwa sinzi ko ndiko natangara ndikunda gutangarira ukunda kubona urabona na bintu byatarufise na bintu byatarufise abo gusuraza nakubwire niwe muntu ngoye uzaba kubona ateye ndakuntu bangana uwo mugabo wowe uri kuricanganya n'ibintu by'inkundo uraza bakubwa kuntu nta mukubwa nongoza musagara cya Bujumbura nyange ushaka nanjye nje muri abo ushaka gutera inda ahubwo niheze nabo maze kuresha abo maze gutereta maze guteta bakubwa benshi kandi bagiye batandukanye bafise ibisusu babandi batwenze igitoro kibura bose barajyamo gusa mugabo mvuye ikintu kimwe ndakubwira nta kindi kintu nkeneye kuri batari urukundo. Okay Kabasa. Rihangene. Ayo majambo yawe sindashaka sindanakunda. Amajambo yawe je sinze nimetse. Miso narakwankiye. Nundi muti mbonye je ngo Arida dukunda nemba umushero wawe narabikwankiye Kabasa. Ikari mbandanye utwo ndaje sinenzi ko ari gushaka kumva. Narinzi ngo warakuze, narinzi warakuze. Warakuze nabone mu diaspora, narakuze. Yabukuze nukuvuga amajambo y'ubwana mwe bwa kera dukina mankopo. Rero Kabasa. Uzindira amaze gukorora uzindira amaze gukorora ngo ndi umwana amaze gukorora indi reka ngo ndanigire ndike kwirizuba kanyo gato hakuna hivi na hivi mama yangu urishima ngo rakubwa keza kandi no ikintu kimwe kinanaje ni ikintu kimwe agakobwa keza wari ufise itari meze neza mugabo mu kuyerera usinzi wari mikashi mama yangu kuri na dik anzagiye mama hama nkuko mwasavye ko nozana umukunzi wanje nkamuzana ngira mu mubone kunamuzanye uyu ni umutima wanje wahisemo. Ndetse namubonye. Muta. Sapi. Eka. Nguraba bakwe. Sa? Nguraba bakwe. Uvuze kare kana ntwaye. Wari ukaryamye ndamutsa abantu yemejewe haba kubona bafise amabeki yaho yewe uyu muntu nembaje guhigo utwajya abari mu gikoni ni barabe bamo yewe uyu muntu mwamuhaye ko yashaka erega muta ono mukwe aya ari David arashaka ko ngwara umutima abona nifitiye na taso
reka kumpabura reka anyibwire duka kwijambo mbarire Murazi wa musi mpari nabwiye ko gusa umushima nca mubwira ngo nze ndamuzane mu mubone waramuzanye none mubone namuzanye ewe uriko uratwenga mutaba akabe gatwenga nk'akezi abandi barabyaye mu ngo wanjye sire nakubwiye ko jewe yari bazomwegera nega yeme ko amuntu yamurotse nahora numva ngo bararoka ntakubeshe wandogeye umukobwa nkeka ibyo birozi bije vuba oya kandi si byino wabonye wasi nibyo kwisi n'ahandi hantu byaje biva abonye ugeje kana bwana nibaza ko umuntu aje guhiga utwa afungura mu mahi wanagomba n'amazi mu muhakanyi naho ngaje kumbera umugo gaje numiwe ahubwo je numva notwenga mbere gose mbone nijya beki umviriza rero uranyumva arida iyo bari n'umuntu asega twe twari kumwumva kuko ibintu ngaha birahari akaba ari umuntu aje gusaba ibyo kurya twamuha mbere n'ibyo tumutekerera tukabimuha kurikira urutoki umviriza rero nakubariye ngo endetruwa sokana mumere ya bisi umuntu n'ama bisi ngaha natwe ko yacumbagiye yaje arida ukabona amagurutse uranzi natazo yaduze ntaguruke natazo yaduze umukobwa agenda ntaguruke ndamwisoke aramara match arida rimwe kabiri gatatu soka ico kimuga cawe nakubariye ngo ND3 ugoma mpaguruke reka mpaguruke rero ugoma ndamwisoko rero sokana rero bari mu maso abandi bavyeyi bari barutse sha bari bakwe banje hoshi jona nico kuvuga ngarara ngaho kurajini uravuze ibyo uherekeza hano ngene gasa gusa wamo utumaramaza gusa uravuga mu rugo rwiyubasha urabona so ingene ameze n'akazi afise n'icubahiro ukazana ibimuga biriko biracumbagiza ngaho jone nakubwiye abakwe banje fise ukuntu abakobwa banje bagiye neza aho wowe urakomewe garida uburogo uhera ubu yanamuzirikira hamuhira neza azoja ku muhungu bamutoreye nize neza bafise ibihinda atari uko agacisha iyo nzomuvuma urumva nk'uko mutama bivuze twaraguhaye amahirwe yo kwicagurira none vyarakunanira gucagura ibimuga tugiye kugucagurira tuzomucagurira ubwo naho hari abahungu hano makino gisagara abahungu beza bafise imihinda base barondeye Ega mutamara tumara amazi. Numiwe anatasi yaduze. Ubuze mu bimuga. Ngo bitumere mu rugo. Je nzi ko yaje guhiga utwafungura kujya bisanzwe abandi basegerereza. Sinarinzi ko waje aje kumbera umugo. Umuntu aragenda kabona. Mbega kutari kuravyumva we. Je havyo ntondo Bakiye rero. None ubu je no kuvuga ko ntazi bakiye. Ma, uraza ndakuvuza. Sinzi ko ari ivyo bikora. Ndwaye amaso. Mbega mana yaje none ndakugire kuti none mbega nuko atazona kigarukana kubera urumva mu kumusohora nahatwe kumusohora nk'imbwereka je bwa mbere nagira ngo ubona umuntu aje gusaba. Urabona hari abantu baza barataja kwirembe wacu. Oya banza urindiye. Hari abacaja kwirembe wacu bavuga ngo natwo mwodonga ngo two kurya. Nanje nama ninje nkabahamagara bakagere ko uwo munsi nagira ngo nikimuka kirije tukigaburire canke barabico bagifasha. Nemba genda ngwe kareka gukavye nawe. Nemba gira ngwe nemba simba yo. Sebo burazi ngana kari yamubere kutazosura kurenga kwirembo n'umunsi umwe yamugaraniye muri cacumba. Yamugaraniye muri cacumba. Ewe ahandi cyo gituma ndaguhamagaye nyene none gamana ndi wagira nganyirende nganyira wowe nyene zoza nzokerera hey asha ubu rero urazi se uwe yamubariye yamubwiye yuko yari yamuhaye amahirwe ngo yicagurire none byamunaniye atanguye kuzana ibimuga ubu rero tuzomucagurira azafata n'ikiziga mu nyuma muri tuzomucagurira nimba ari vyashatse bijya kigira tubohoje kare
reka ahubwo ngo nta muryango ubura akaguha emwe oya n'agasema ruzo karasema ho mana yanje ni hatari amahitamo nayo iwanje nzokwemera nce mu bigeragezo nzemera abankozi ico shaka ariko sinzomuheba kuko ndamukunda. Anita, nta bindi byinshi novuga atari bijyanye ne. Urabona wowe ukuntu umeze wapfakaye kiri inkumi. Wowe ni mu bagore sino gusiga mu bagore. Bonjour amour. Esthétique. Ko tuvugana ikintu cyitwa esthétique. Anita. Ubuze kuri umugabo mwiza kandi kintu turabona. Wowe wapfakaye ataragira hivi na hivi. Rero umva je ntocuza kazandagira hivi na hivi. No inzu ntuyifise. Mwenda ifise? Nacho bitwaye inzora ninjana umuntu witwa entre sortie. Kuko je narize ibintu byinshi. Abona uko narize ifite ubwenge bwinshi. Gatso mugayana. Asingayana. Ubona gasuzuguro. Umusagazuguro. Je narize ifite ubwenge bwinshi. Ibyo bituma ivyo ko ndavuga byose umva ivyo ndiko ndavuga byose biba bifite n'ubwenge. Waravye. Nunda nindesha. Uranyiheza neza. Nakubona witwa Anita. Kandi kini nacho ndagukunda. Ikumenyera muhungu. Sindiko ndakumenyera. Nunzura kaboze ko ndazi neza ko napfakaye. Kirenze ko rero. Umugabo wanje namukunda, nkunda cyamukunda cenga ku. Kandi nanje ugiye kunkunda. Reka ikintu kingira nugire nikindi. Je narize sana. Nizi ibintu byinshi narize master. Niga na doctora. Niga bitandukanye. Tabanya majambo sinzi. Niki mekanisi naracize. Ndahimba ufise. Arasaga himba. Urukundo bituma Anita nyumva Anita please. Ukeneye gufita vyaye ko nzi ko takana yagusigiye. Wani uri kandi. Kabukunda kabutoye. Nakuheneye. Kateza kwa. Babwire kumenyera muhungu. Ndabona gutaka Come on Anita please. Wabaye iki Anita? Ngomba ndagutera iteka. Mesho kudafise. Ngomba ndagutera iteka uvyari kibondo. Iteka udafise no bwawe. Iteka ndi naryo. Narize kandi nimeze neza. Sishonje. Iki naco nakubwira. Nyene yiko kwitwa nyina w'umwana nawe ufite akantu wika. Ari ubunyeje nabaye mushonje. Umva ndakubwira muhungu. Anita come on Anita. Namutarunanze. Jesu ko bimeze. Ndakwitwa Anita. Ibangendera ko nkuko babonye. Siko ndakugendera ko nikura kuri urukundo. Ntabwo nk'ego turafise izindi nk'ingaha muri quartier Ndabira. Je mvi nyuma. Cisho wamva imbere. Urukundo ndangira izindi nkumi. Oya nakubonye. Nakubwiye cisho wamva imbere. Anita. Okay. Cisho genda. Sawa. Ani. Urumva? Nakunda kubwira ati nakuboneye ikigongo ati reka ndakubera umugabo mwiza. Nani mbe mva imbere. Yo. Nyine ngoma ndagutinda y'amahasa. Ndabibona. Urangeye. Cisho. Just muri si. Iyo bayitwa esthétique. Ndagenze imbere. Ani. Ngino. Ngene gas.
mwana ndakubwiye jewe nta bintu birefu ndagusaba iki jewe umara akanyota byonyene jewe zoheje sikio shinyo yomve jewe ako kumwa gusa wewe naguharura iyi yomve je nange shaka uzontume imvubu je nzoyikuzaniye kora kazi maka ujya mushikawe ndamucikanye ndamugwaye emwe je nawe uzokira kuntwara kwanzi inwe nta kibazo yego kwe umviriza bona ko ndegwa n'abantu benshi urenganye wese ni nana ucubibona wewe gene nkorera umuti ujya mudemu ndamucikane je ntugire ikibazo bofe kandi umva mbaye bofe wewe agacupa zo kwa muronka misi yose mvutura nkosora wewe kwanya mapema sana wewe uraho wigize nk'umuntu w'umugabo amumara ukanyota je ndakwizeye jidinzo ikina je nzogukinira ujya mushikade yase sikumundi none mugasi no gutarankorera idifu none wewe yega hashima none itegezo tanga apase man nawe konyotewe none ndagira ko mugara nyotewe nawe yumve nk'umuntu w'umugabo kandi ubugabo ufise usoma naje we nera ko mumaze none ubona ko umuntu w'umushinga ntahe n'umushinga ntahe ngeka ko umushinga ntahe rero we ni muri umuntu w'umugabo bigaragaze rero none iki ndabwiye ko nyotewe none uca wibwiza umuntu ushaka ko ndi seri ukavuna kanyo ukavuna kure akanyo urumva ko ugiye kuba bof ubona ko ko ndi bofre yemera majamba jana n'ibikogwa pana bwa numva none pana bazatuzana ibintu byamugaye wewe nzo urabona rimwe ganzo muri kabiri mbe utabishikanje wenyine ntawe ndushaka ushaka ujya wenyine oyaga nturahetse none aho nta cupa riri nta cupa riri gusa ntawe akataraza kari mu nyuma wegenda ukora umuti uzozura mu make ukambwira ijambo rimwe bakuzaniye ucuncorera aho ndibaza akazi kiwanje nahejeje kandi je mama namubwiye ubukwe bw'ibimuga ntakangwe n'isura bakwe ni hene arunde nkara hamwe gupfuma ikibazo kirahitana ubwo ufise inoti ni telefone ndayikugana je nahise gusa uza whatsappinga kuri whatsapp ise muri kirasheri kuri mushikazi ngoma nanyanya bakwanya ukora umuti we rero ntugire ikibazo ndi yose ngiye kuyikina uko bigenze neza ndaguhamagara nanje wirira winywera nzokujana naho bita abakutwari dukene ni nka bamwebwe wabonye papa wawe icyo gukora no mister sawa ali nimutumva babwiye miss shaka okay wibuke icyo papa wawe yankiriye icyo mama wawe yankiriye kwaje kini kumbo ntajye muri wawe sheri bazibaje se bazotubakira nitwe tuzubaka ali shaka gukunda ko nkunda cyo kibazo No, ali. Kuko cyese ndiko ndatakura. Impamvu nga. Kubera iki? No. Ushobora kumbona uko. Ukibaza je kundi gishusho. Uko kuguru. Sije nabishatse. Kugira ngo meruko. Icyo womenyacho. Imana niyo nkuru. Ko je ushaka kunkoresha icyo ushaka umbesha. Papa wa mugera nyemeye, mama wa yera nyemeye nkaze bakafata kujya. No, why? kandi abavyeyi biwanje si bazotubakira twe tuzoba mu isi turi babiri ibigeragezo byose tuzovyihanganira rero ntigiye biriko biraba bijya n'ishuri bijya bitegerezwa kuba nico gituma turi mu muntu tutati twaragwanye ubwabo none shira ushaka tubane vyoroshe Ayo majambo nayo kisoka kuvuga bisi bagiye batandukanye. Ahubwo sinanizi uko nawe umanyanga yawe akajwi gatuje umbesha mushiri munamu tuzofu mbese urankunda sinanizi uko nawe muri ibyo bintu. kiri basone ko ndakunda ngumenga mebe muhira ngumenga so sinokora Kuguma ngaha
bishobora kuba byari byiza ariko umenye ikintu kimwe iyi nzu si rwanje iyi nzu niya marume wibuke ko aba hanze uri kuntahura sasa none ubizi ubizi yasigaye sheri niyo aza tuzoba n'umugore barayika shinda gukunda no ari Mr. Kevin nkombe yako sawa icyo nkora umutima wanje waramaze kurura waramaze kubabara ndekera ubumuga bwanje nawe ugende n'umuryango wawe okay icyo turagihuriza sheri umugasi bwiwe turabusangiye bamujyana no isoko kwesho ry'abatanga ariko mwese sanze mwese muri bamwe kubera ko simukoresha umutima wanje bo bari simukwiye agende singakwiye kubera ko kimye gufata mu gishusho cyawe ari okay nizera yakoze ibibazo kuyiza nyonga tako nawe akuga mwese sanze n'icyo kintu toka ngo nakupiga iki wewe ndio mushe so tanona acha niteseki peke yangu